Ego, mwaramutse neza mwese. Ego, ku batanzi nitwa Emmanuel Niyonkuru, sanzwe ndi umwanditsi w'ibitabo ariko arinjira muri uyo mwuga buke buke kubera impano Imana yampaye yo gushobora kuba umwanditsi w'ibitabo. None rero iyi mpano yanjye natanguye kuyishyira ahabona mu mwaka w'2015 igihe nandika igitabo cyitwa Umuco wo Gwaruka, hanyuma ndagisora ndagishyira ahabona. Inyuma yaho naranditse ikindi igice cya kabiri cy'icyo gitabo cyitwa Umuco wo Gwaruka, nacyo kirasohoka mu mwaka w'2017. Hanyuma mu mwaka w'2019 ndasubira ndasohora ikindi gitabo cyitwa Ikangura aho usinziriye. None ubu rero ngeze ku gitabo kigira 4 mu byo nanditse, aricyo ciki ngira nshire ahabona uyu munsi. Iki gitabo ngira nshire ahabona uyu munsi nagihe jambo ry'umutwe ryitwa Ukuri kuzobagira bidegemvye. Ukuvuga ko iki ciyumviro cyo kwandika kuri iri jambo Ukuri kuzobagira bidegemvya cyavutse maze guhura n'abantu bamwe twita ba escroc canke abasuma bibisha uruyeri, barampenda baranyiba amafaranga. Hanyuma maze kubibona nyene ko byashitse, nta kundi urumva cyabaye kuba cyabaye. Mugabo ngeze kubiganira n'abantu nsanga si jewe jenyene abo bantu bamaze kwiba. Nagiye ndabaza hirya no hino, abantu benshi barambwira ati ushobora kuba utari bwabimenya ariko twese baratugeseje. Rero inyuma yo kumva ko abantu benshi bemeza yuko bamaze kwibwa n'abo bantu, havuye haza ikibazo muri jewe, nibaza nti kubera iki iyo ngeso yo kurya ibyo tutabiri yakuya mu Barundi kirakomera cyane. Maze kwibaza ico kibazo napfuye nimvira, ndegera abantu ndababaza, ngerageza kubaza ati mbega mwe mwiyumvira yuko biterwa n'iki? Mugice abantu banyishuye bambwiye bati biterwa n'ubukene Abarundi turimo. Mugabo jewe ngerageje kubaza neza nkatohoza, nasanze hariho abakene mugatara basuma. Nsanga hariho n'abantu bitwa ko bifise mugabiba. Nca ndibaza ati koko burya kimwe bambwira ko biterwa n'ubukene nivyo. Murumva ko n'ubundi ikibazo cagumyeho. Kubera iki ingeso nk'izi ziguma ziyongera mu Barundi? Mu kurondera rero inyishu ya kino kibazo, navuye ntora isano riri hagati yo gutakara k'umuco w'ubugendera kuri mu bantu hamwe no gukomera k'umuco wo kubesha mu bantu. Aha niho nasanze ipfundo rikomokako canke ryabyaye agatima ko guhimbarirwa kurya ibitatugoye. Mbona ahantu hakomotse agatima ko guhungabanya ubuzima bw'abandi, abantu bagamije gushika ku nyungu zabo. Mbona hakomotse agatima ko gutungwa n'ibiturire, guhimba gutungwa n'ibiturire. Mbona hakomotse agatima ko kucisha ku ruhande ukuri. Mbona hakomoka akarenganyo n'ayandi manyanga menshi abantu bashobora gukora kugira bashike ku nyungu zabo. Maze kwibaza rero icokorwa kugira ngo umuntu agarukane uwo muco w'ubugendera kuri mu bantu, naciye ngerageza kwegeranya ivyiyumviro niyumviriye kuri ico gikorwa. Mu nyuma ndaganira n'abantu, ndakora ubuseranguzi, ndasoma ibitabo bitandukanye. Mu nyuma rero ndahava ndavyegeranya, ndaheza ndavyandika muri iki gitabo nise Ukuri kuzobagira bidegemvye. Iri jambo ry'umutwe wa kino gitabo rishingiye ku ijambo Yesu Kristo canke Yesu Kristo yabwiye abayahudi bamukurikira ariko batemera
ibyo avuga. Iki gihe yashaka kubumvisha ko kutemera ukuri bizobagira imbohe z'ikinyoma, hanyuma gutyo shetani akaboneraho kubabohera mu kibi, ariho hakomoka ubwicanyi, ubuhumbu, ubuhakanyi n'ubundi bubisha bwose buranga abantu bataye ubuntu. Kukaba nkako Imana ikirema umuntu yaramuhaye ubuzima, iramuha ibizomutunga, ariko hambavu y'ivyo iramwongera n'imico myiza ngenga abantu canke ngenga buzima izotuma uyo muntu yaremye ashobora kubana neza n'abandi. Shetani rero ahaziye ntiyarondeye kwaka umuntu ubuzima ngo muzimanye ku isi, nta nuko yarondeye kumutwara ivy'Imana yamuhaye ngo bimutunge, ariko nyabuna yinjiye muri ya mico myiza Imana yari yarahaye umuntu, yinjizamo ikinyoma, ahenda umuntu ko niyagarariza Imana atazopfa, ariko ku vy'ukuri ico kinyoma kica gituma kivyara muri wa muntu agatima ko kugarariza umuremyi. Ico gihe abantu byace bitangura kubonana ku bana mu mahoro, kibi kiriganza ku isi, ubwicanyi mu bavukana burasasika inganda, isi yanyoye amaraso ya y'intungane kuva ku ya Abeli imera amatovu, umwimbu mu bihugu uragabanuka bimwe biteye ubwoba, inzara iratera ku isi, amapfa, intambara, injyane mu miryango no mu bihugu ziraduka, indwara z'akaranda n'ibindi biza byinshi bitandukanye biratera ku isi, ibihumbi n'ibihumbi by'abantu baba impunzi mu bihugu bitari byabo n'ibindi byinshi. Aho iwacu mu Burundi kuva ku ngoma yatanguriye izindi mu ntwaro za cami, twamaze imyaka myinshi twemera ikinyoma cyavuga ko umwami yavukana imbuto. Mu myaka yose iki kinyoma cyamaze cyatumye hari abami n'abatware batwara igihugu, kandi ku vy'ukuri iyo batishimikiza ico kinyoma batari gutwara. Iki kinyoma rero cyarahejeje kirandukira n'imico yacu, kuko nakare bavuga ngo umwere uva ibukuru ugakwira igihugu cyose. Dukura tuzi ko urukwavu ari igikoko kirusha ubwenge abantu n'ibikoko, twemera ko ibisizi imwe, ibiti, inkuba, ingwe n'ibindi byashobora kubihindura abantu, bigasaba abageni n'ibindi byinshi. Zimwe mu ngaruka zikunda rero kwibonekeza cyane aho umuco w'ubugendera kuri utagishemeye, nasanze ikinyoma aricyo gice gifata ijambo mu bantu, akarenganyo kagasazirwa indava, ibiturire, ukwikwegerako, kunyuruza itunga rusangi bikimonogoza mu gihugu, ubutungane bugasigara hamwe hamwe bukoreshwa n'abategeka ibihugu, abacamanza bamwe bamwe bagacurika imanza, bagaciriza ngondagonde impahazwa n'abantu bato bato, bagatsindisha intungane zitagira icaha kubera igitsure c'abakuru canke umunoho w'amaronko. Ugize icakora ngo yiteze imbere, abantu bakamugwanya mu nzira zose zishoboka, harimo n'izo kumugirira nabi. Hatangura kuvuka amashirahamwe akina kamari canke urusimbi, bigakora ku mugaragaro, akizeza abantu imigisha atayishingiye ngo kora ibi na biriya uratombora, abatari bake bagaherezayo ubutunzi bwabo. Mu nyuma haduka abigira abakozi b'Imana atari bo, n'abavugishwa b'ibinyoma, bagatangura guhenda abantu mu kubazirika ubwatsi, mu gusigura ijambo ry'Imana kutariko, bagahamagarira abantu gutanga ubutunzi bwabo ngo Imana ibahe imigisha cyangwa ngo bakorere ibitangaza. Ibi rero ahatari hake mu bihugu byatumye injyane, intambara no kutumvikana mu bya politike byaduka, ubukene n'inzara biriyongera ku isi, ibiciro by'ibifungurwa biraduga biturutse kuko habuze ubugendera kuri mu bantu, haduka abantu basaba amadeni mu nyuma bakanka kuyishura. Ibi byose byagiye birakomoka kuri uko kuntu twagiye turatakaza uyu muco w'ubugendera kuri mu bantu. Ikibazo rero je nasigaranye nibajije nti none twokora iki kugira ngo tugarukane uyu muco mwiza w'ubugendera kuri mu bantu? Kubera ko twamaze imyaka myinshi twisamburira ko uyu muco mwiza, bizodusaba no mu kuwubaka
ko tubigira ingendo y'ubuzima bwacu, ntibibe ibintu twibaza ko bizokorwa mu ijoro rimwe ngo buce busanga vyabaye. Ibi bizodusaba kwivako no gukora ubudasiba, twimenyereze gukorera mu muco, ingiro n'ingendo yacu ihinduke itara ryakira mu mwijima. Ikindi abantu bokwitwararika ni ugusonera ivy'abandi nk'uko nabo bifuza ko ivyabo bisonerwa. Nibimenyereze kubumbwa n'ivyo bafise. Birinde guhababukira inyungu ziciye mu kinywabi no mu karenganyo. Birinde kwemera ivyo badashoboye gushitsa. Birinde gukingira ikibaba abakora amanyanga babona. Birinde kwaka amadeni batabona neza ingene bazoyishura. Birinde amajambo y'ubuswaganyi, bongere bige gutera intege uwo wose agerageza kwerekana ubwizigirwa ahari. Icanyuma cyo gukora ni basenge, basabe umutima mweranda canke mpwemu yera abashoboze gutsinda ububasha bwa sekibi bwihetse inyuma y'ikintu twita ikinyoma. Dushobora kutavyemera canke tukabiha agaciro gato, ariko ukuri guhari nuko hari ububasha tutiyumvira ko kenshi bwihishije inyuma y'iki kintu bita ikinyoma. Igituma tubona umengana ingeso tudashobora gutsinda nuko kuntu hari ubwo bubasha bucishije inyuma. Ibi rero ntandi tuzokura inkomezi zo kubinesha atari mu Mana. Ariko rero nazirikanye yuko kugira dushobore kuvyubakira ko ubuzima bwacu bishobore guhindura isi, bihindure ihanga ryacu, nuko umwe wese abwirizwa kuvuga ati ni jewe ntegerezwa gutangura kugira abandi bazonkurikire. Jewe natera intambwe ya mbere nkagerageza kuba umwizigirwa ahondi, nkakorera mu muco ivyo nkora, bizotuma mugenza nje nawe anyigirako, mugenza nje nawe yigisha abandi, gutyo umutuma mbako canke quartier yose ishikirwe. Quartier niyashikirwa yose, zone izoshikirwa, zone niyashikirwa, komine izoshikirwa, komine niyashikirwa, intara izoshikirwa, intara niyashikirwa, igihugu cyose kizoshikirwa, isi yose ishobore guhinduka yakemu uyo muco mushasha w'ubugendera kuri mu bantu. Nitwakora gutyo abantu bazoba bafise amahoro yo mu mutima, amahoro atazwi n'ababayeho mu manyanga yo kubesha. Hazovuka ukwizigiranira kudasanzwe mu bantu, isi hinduke ibe nziza kuruta uko tuyibona no munsi. Ingorane zitari zike zizogabanuka, ingo ziko zirasambuka kubera ikinyoma no kutizigirana vyibonekeza hamwe hamwe mu bubakanye zizogabanuka. Indero yo gwaruka isubire kuyegeranya nka kera. Abavyeyi ntibabe bagihangayikishwa no kurera abana babo. Abakozi b'Imana ntibazoba bagihangayika mu kutwigisha ijambo ry'Imana, kuko ubwiyorobetse mu bantu buzoba bwaraheze. Babavugishwa b'ibinyoma ntibazosubira gukora ururimi mu kanwa, kuko iki gihe bazoba baratahuye yuko kuvuga ukuri arico cambere gitegerezwa kuranga ubuzima bwabo. Ibi rero bizotuma abavugishwa b'ibinyoma badasubira guhenda abantu, bitume n'amashengero yatatanye kubera ubujyaje bw'abayarongo yasubirane, hanyuma ubwinshi bwayo mu gihugu bugabanuke, imitima y'abantu ishobore kubaho itekanye, ku isi haba amahoro kandi isi yose ishobore gutekana. Nashaka rero gusozera menyesha yuko imico myiza ari itunga twahawe n'Imana ngo idufashe kubahana no gusoneranira mu budasa no mu butandukane bwacu, mu vyiyumviro, mu butunzi no mu buzima bwa misi yose.